Reka nsubire ndabaha ikaze mwese mudahengeshanya kudukurikirana mwaratweretse yuko turi kumwe namwe natwe turabemerera yuko ihiganwa ririko rirategurwa na Dicobu tuzotegeza kubamenyesha uko ririko riragenda uko umunsi ku munsi uko amanota agenda yifata. Reka rero ndakubwire ngo nibiki byamaze guhinduka. Je nabonye ku ruhande rw'abigeme hari umuntu yashoboye kuduga cyane ndetse no kubaririmbyi nabonye umuntu yashoboye kuduga cyane nkundira mukanya nchenza ndabikurabiri. Dicobu Music Award 2022 candidate. Nuko rero narimejeje kubibabwira ubutigu bwageze hasigaye imisi ibiri yonyene tumenye ninde yatahukanye agashimwe ngo kandi ngo bushimwe ngo si bya bindi n'ubushimwe bwiza aho bakubwira yuko ari umuduga w'umuruturutu nkuko namande ko ndabikubwira ni batatu ba mbere ngo nabajya babiri ari ubushimwe badoshobora kuronswa mugabo utarashimwa kuvugwa. Reka rero ncengira ko ni eme twatanguye ariwe afata ikibanza ca mbere. Reka ndakubwire neza na neza igenekerezo rya 2025 yari afise amanota 438 hama akurikiwe na Young Speed afise amanota 239. Don Bright yaza ku kibanza ca gatatu amanota amanota nako 211 ariko uno munsi yashoboye kudutangaza. Uno munsi genekerezo rya 2026 Don Bright yaciyaza ku kibanza kigira kabiri. Reka ncenda kurabira amanota ukuntu yifashe igenekerezo rya 2026. Nuko igenekerezo rya 2026 ememe nyene niwe akirongoye umurongo, niwe agifata ikibanza ca mbere ku manota 438 hama Don Bright yavuye ku kibanza ca gatatu aza ku kibanza ca kabiri amanota 261. Uziko ku munsi wejo igenekerezo rya 2025 yari ku manota 211 mugabo abakunzi biwe baciye basubira kuduga barabikora neza. Aho Young Speed yaciye aja ku kibanza ca kabiri ca gatatu nako na ya manota yiwe nyene 239. Tubandanije ku ruhande rwa Paterne yacafise amanota nyene 12 yatanguriyeko hama na Dikash yacafise amanota nyene 3 yatanguriyeko hamwe na Nziza Desire yacafise inota rimwe nyene hama MT number 1 Daddy Face Kokoda nta numwe arashobora kubatora. Aho turibaza rero ku ruhande ngo ku mbuga ngurukana bumenyi abagutoye urumva ko ivyo bice biriko birabacika. Mbega mu minsi ibiri bo bikora kugira baci imbere y'aba bantu turiko turabona. Rero ngurazi ko ngo ibintu byose bishoboka, ibintu byose birashoboka burya ngo amatora ngurindira ku munsi wa nyuma ukuntu biza kugenda. Reka rero igenekerezo rya 2026 ukwezi n'ukunyene kwa gatanu umwaka n'unyene 2022 Samuel Ndayiragije ukuguru kumwe kwari muri Dicobu ukundi kwari mu Burundi ngaho kuri Mutima Bar avugana n'abanditsi n'abamenyesha makuru. Ibibazo vyinshi yarashoboye kuvyishura kuko yarasanzwe aguma vyishura cyane mugabo ico yashoboye kuvuga neza nuko Kakabone honorable Kakabone azoba yaje guteramisha abantu neza ngaho muri Memphis, azoba yaje ateramisha abantu kandi azoba kandi ari no muri jiri araba ukuntu nyene ashaka gutanga amanota ku baririmbyi basanzwe bari muri iryo higanwa. Uretse yuko bikinanugwanugwa yuko na Steven Sogo yoba ahahari kuri uwo munsi. Reka turindire byinshi tuzobimenya. Kandi yashoboye gutanga umuco neza yuko umuduga ari umuduga w'umuruturutu udoshobora gutangwa uwo munsi nkuko narimeje kubikubwira ngo subushimwe buhobahoba ahubwo ngo turindire umunsi w'igenekerezo rya 2028 ubwo nyene yaciye afata yihuta imushikana muri Memphis kugira aze abarategura ukuntu ibintu bimeze uno munsi ku munsi wa kane, umunsi wa gatanu, umunsi wa gatandatu turamenya neza ninde yatahukanye
yaronke ako gashimwe. Mbega gushika ubu wowe wibaza ko ari ninde uri kuraha amahirwe? Urabiye ngaha kuri vote ni ibice 20 mugabo kandi ngo ibice bindi bisigaye nukuzokora neza imbere y'abantu ukerekana yuko uzi gukubita umuziki live hama kandi na public yaje kukuraba nyonyene ibishigikire. Bibaza yuko arinde agiye kuronka aya mahirwe. Reka je ndakubwire gusa turindire igenekerezo ya 28 ukwezi n'ukwa gatano ni ku munsi wa gatandatu. Mukanya cenda kubwira kuba misi ukuntu vyifashe. Miss Burundi USA. 1. Hey, I'm Vivian. I'm from Utah. I will be running for Miss Burundi USA 2022, which will be held in Memphis, Tennessee this year, and I hope you vote for me. Thank you. 2. Hi, my name is Leandra Chimier. I live in Memphis, Tennessee. I'll be running for Miss Burundi 2022 here in Memphis, Tennessee on May 28th. So please come down and have fun. Thank you. 3. Hello, my name is Joyce New-Quizera and I'm running for Miss Burundi USA 2022. The event will happen on May 28th in Memphis, Tennessee. Please come and support us. Thank you. 4. Hi everyone, my name is Georgetta. I'll be running for Miss Burundi USA 2022. The event will be held in Memphis, Tennessee on May 28th. I hope to see you all. 5. Hi, my name is Jacqueline. I'm from Burundi and I'm running for Miss Burundi USA. It'll be held in Memphis, Tennessee on May 28th. I hope to see you guys there. Bye, see you soon. 6. Hi everyone, my name is Nehemiah Elena. I am Burundian. I am running for Miss Burundi 2022, which will be held in Tennessee on May 28th, and I encourage everybody to come because I know it's going to be fun, it's going to be amazing, there's entertainment, and I hope you guys vote for me. Okay, bye. 7. Hi everyone, my name is Claire Kanyana and I love singing and dancing. I'm running for Miss Burundi 2022. 8. Hi, I'm Amelia Yo, and I am running for Miss Burundi USA 2022, which will be held on May 28th. Hope to see you there. 9. Hello guys, I'm Imani Estera and I'm from Memphis, Tennessee, and I'll be participating in the Miss Burundi 2022 USA pageant. Hope to see y'all there. Yes guys, hari umuntu yadutangaje cyane kuba misi. Umuntu yitwa Leandra Ishimiye yahora afise amanota 8 kuva yatwatanguriye mugabo igenekerezo rya 26 aciye agira amanota 258. Abantu baciye bamutora cyane naho aciye afata ikibanza ca kabiri. Aho rero reka ncingira ko ndakubwira ukuntu bimeze uno munsi genekerezo rya 28. Joyeuse niyo kwizera niwe nyene akiri ku kibanza ca mbere n'amanota 316. Hama Leandra Ishimiye nkuko mejeje kubikubwira yaciye aja ku kibanza ca kabiri n'amanota 258. Claire Kanyana niwe yahora ku kibanza kigira kabiri afise amanota 241. Rero urabe ingene umuntu yarafise amanota 241 mugabo hakaza umuntu acaduga yari ku majwi 8. Umva yuko ibitangaza byose bishoboka. Urashobora kuba hari abantu bakirindiriye na cyane ndavuga nko ku ruhande rw'abaririmbyi turashobora kubona ibihindutse mugabo icyo nakwemereye nzoza ndakubwira uko bigenda bihinduka. Reka ndakubwire kubigeme ucafata ikibanza ca 4 ni Emerienne Yope ku manota 215. Jacqueline Maombi kaza ku kibanza ca 5 n'amanota 132. Elina Niyimpaye afise amanota 47 akaba ariyo manota yatanguriye ko gushika ubu. Georgetta Niyibigira nawe nyene acafise amanota 35.
Viviane Sinzoyiba akaba afise amanota 28, ama Imani Estera akaba afise inota rimwe. Uko niko vyifashe ku ruhande rw'abamisi. Nabo nyene ngo ukukuntu ushobora kubatora ububaha ibice 20, ariko kandi ngo muri ico kibanza nyene bazoshobora kubazwa ibibazo bitandukanye, bazoraba umumisi mwiza kandi aciye ubwenge. Umuntu azoba yabikoze neza azoheza atahukane ico kibanza. Ndakwibutsa yuko yaba mu baririmbyi yaba mu bamisi bashaka umuntu azoza arakora, umuntu adashobora gutahukana agashimwe mu bace babura ahantu ari, ahubwo aguma akora. Nko ku ruhande rw'abamisi hoho ngo bizogenda gute kugira umumisi wo mu Burundi ashobore guhura n'umumisi wo muri Amerika. Ngo ivyo rero ngo biroroshe ku bwa Samuel Ndayiragije nkuko yashoye kwishura abamenyesha makuru, ngo bazotegezwa kuza barahura na cyane ngo ahubwo bari kuzogwiza abamisi cyane nko mu ntara ya Makamba akagira umumisi, mu ntara ya Cibitoki, mu ntara ya Gitega, Ngozi, hama hakuzura abakobwa abigeme bafise ubwenge, ngo kugira nyene ngo igihugu ngo giheze cyuzurana abantu bafise ubwenge, hama kigire umusaruro na cyane kimenyekane mu makungu. Ngo ivyo rero ngo biba byoroshe, umumisi azoshobora gutogwa ngaha azoshobora gukorana n'umumisi wo mu Burundi n'umumisi wo mu Rwanda n'ibindi bihugu byose bitandukanye. Ni kuvuga ariko rero bazoshobora kuraba umuntu afise ubwenge. Jewe reka nizere yuko uko nzogumana nawe hasigaye imisi 2 yonyene nzoshinda kubwira ninde yashoye gutahukana ako gashimwe. Namahigwa yahe uri kubabona gute? Urabona yuko bazovyifatamwe neza ni bamara kubatora? Twizere neza yuko ibintu bizogenda neza. Ni Dicobu Music Award hamwe na Miss Burundi USA 2022. Finale ni genekerezo rya 28. Ego reka agenda gushimire udahengeshanya kudukurikirana wa muri kumwe natwe. Iryo higanwa rya Dicobu ni ngombwa tuzokubwire neza ukuntu biriko biragenda na cyane aho bizoba biriko birabera. Naranakubwiye yuko hazoba hariho abashitsi biteka bazoba bishikiye. Reka byose tuzoba kumenyesha, ndetse uwo munsi nimba bazoba bashitse, nimba bizoba byagenze gute, aha nyene kuri Ndundi TV tuzobikubwira. Reka ndakwifurize amahoro. Ciao.